nuko uno munsi turagarutse mu ishure ry'abarundi bose. Twari tumaze indwi yose tutariko turakora, kandi ntizabaye imvo mbi, zabaye imvo nziza. Murazi yuko imigeri ibiri idatereka. Twabanje guheraheza ico gikorwa kugira ngo tubone kubandanya, kandi ndabisubiyemwo, ico gikorwa si kibi, ahubwo umutwaro ndabahaye, ubu umutwaro wo mwibanga. Ndazi bari abantu baje batangura kwiyumvira ngo urumva mana yanje niyo byacamwo rero muzobimenya, tubagire ku muriri ingene bimeze. Ariko nubu uraba umutwaro wo mwibanga, kandi imitwaro yo mwibanga murazi yuko ibaho. Nuko rero iyi modoka igize iminsi itagenda, si vyiza gushoka kuyinyonga. Oya, urabanza ukayishusha, ugashusha imoteri, imoteri ikabanza igashuha neza. Uno munsi rero nashimye yuko tubanza tukishuhiriza kuri bonus kugira ngo tubashe kuza kwakira ibindi vyigwa mbere usanga bigoye. Ivyo navyo ni nk'ivyigwa bigize iminsi bivugwa canke murazi yuko hamaze iminsi havugwa ibintu bitari bike. Nipfuza kuza kubagirira update rero mwashushe. Voilà. Be mwari muzi yuko hari abagabo benshi usanga bagenda barapfuye. Muti barapfuye? Ivyo birabaho. Umuntu arashobora gupfa agapfira hejuru. Voilà. Muramaze kumva bavuga ngo urya muntu asa n'uwapfuye. Burya yapfuye agenda. Voilà. Umugabo ukamubona yambaye costume, yambaye ipantaro n'ikoti n'ikaruvati, mugabo kabisa yarapfiriye ku nzira, yarapfiriye ku isi. Muti none abagabo bapfa gute? Bicwa n'abande? Ivyo bintu bigenda gute ga wampaye inka? Umugabo ugomba kumwica, umwica gute? Harabazi ngo umwicisha ubuhiri canke umwicisha umupanga canke inkoho, canke umukubita ingumu n'amakofe. Oya, ngoma ndabereke amajambo 15 yica umugabo, akamwicira ubugabo, agatuma uwo mugabo agenda nk'igihwara, uwo mugabo agenda atiyemera, uwo mugabo agenda yisuzugura, uwo mugabo agenda asa n'uwatakaje ubwenge. Aya majambo 15 rero tugomba tuvuge, niyo majambo avugwa n'abagore, niyo majambo akoreshwa n'abagore, bigatuma yica abagabo. Abagore ugasanga ubugabo bw'abagabo barabakuyeko. Ntiriwe ndabatevya rero, reka nduge kwijambo. Ijambo rya mbere ryica abagabo: wewe ntacu umariye, nta nico uzopfa wimariye. Aha ukoresheje iri jambo, umugabo ubumurashe mu mutima. Navuze nti ibintu bigira umugabo nabi singumu n'amakofi. Oya, amajambo ukoresha, ayo majambo arashobora kwica umugabo neza neza. Voilà. Aya majambo rero eka mbere ni jambo rimwe, kuko murumva yuko asa ntacu umariye, nta nico uzopfa wimariye. Muriko muraganira, ashavuye aciye akubwira ayo majambo. Ntumututse gusa, ahubwo urayamwaturiye ko ayo majambo. Guhera ubwo nyene umugabo atangura kumva yuko ataca amaze, yagenda mu bandi, akaguma yiyagiriza, umutima umwagiriza yuko ataca amaze. Nukuvuga ngo ugasanga yikumiye, umugabo agenda nk'uwayinze. Voilà. Wahejeje kumwicira ku nzira. Ijambo rigira kabiri niri: nawe ngura umugabo mu bandi.
bakubona wambaye ipantaro ngo uri umugabo mu bandi. Iri jambo hejeje kuribwira umugabo wawe umenye yuko umwishe. Abandi bazobona umengo ni umugabo ubugabo bwaramuvuyeko agenda nk'igihwara. Ijambo rigira gatatu niri: nta kintu na kimwe wigera ukora ngo kinshimishe. Aho abavuze mu bikorwa, mu vy'urugo, eka mu vy'amajambo y'ibigumbagumba, eka yavuze muri rusange. Mu yandi majambo, ivyo umaze gukora vyose nta kintu na kimwe kirashobora kunezereza. Iri nirindi jambo urikoresheje ryica umugabo. Ijambo rigira kane niri: wewe sindakubaha. Ubona hari uwo kubaha wewe? Ukoresheje iri jambo umugabo waje kumufutanganya ntakiriho, wamwishe. Kuko umugabo mu rugo ugomba umwime indya, ugomba umwime amazi, mugabo umwubahirize. Ivyo ntivyahema. Niko abagabo bakozwe, niko babayeho, niko baremwe. Voilà. Rero uvuze ngo sindakubaha, nta nico nokubahira, ubuhejeje kumwica, wamukuye ku bugabo. Ijambo rigira gatanu niri jambo rivuga ngo narakurambiwe, urandambiye, numva ntakigukeneye. Iri jambo rikomeretsa umushaha w'umugabo agapfa. Risigura ngo numva mfise isoni kuba ndi kumwe nawe. Iri jambo rero urikoresheje ku mugabo wawe, naho uzomubona uzumenye yuko atakiriho. Uzoba usigaranye n'umupfu, ubugabo bwaragiye. Ijambo rigira gatandatu niri: ndibaza icatumye ndongorwa ngahi wawe ntakibura, canke ndibaza icanzanye ngaha ntakibura. Umaze kuvuga iryo jambo ntiwirirwa urakoresha umupanga canke ngo uzane ibihiri ngo umukubite. Wahejeje kumwica. Mu majambo make umubwiye yuko wakoze ikosa ritabaho mu kurongorwa kuri we. Mugore ubwira aya majambo umugabo wawe, waramwishe, yapfiriye ku nzira, yaraheze. Ijambo rigira ndwi ryica abagabo: umuwegise wanje canke twahora dukundanye yari umwana mwiza, yarandyohera, ariko wewe mana. Iri jambo ukabona urikoresheje umugabo urahejeje kumwica, kandi bizogorana kugira ngo umugabo akubabarire bamubwira ijambo. Ijambo rigira munani: wewe ntacuri utari kumwe nanje, ntacu ushoboye utari kumwe nanje. Wamaze kumwereka yuko atabugabo afise, wewe utariho atobaho. Iri jambo rirakomeretsa umugabo cyane. Si ukumukomeretsa gusa, ahubwo riramurangiza, riramwica. Ijambo rigira 9 ryica abagabo: nopfuma ndakubona wapfuye. Iri jambo uhirahiye ukarikoresha motife ngo washavuye, ngo yagushavuje, ukamubwira uko. Urabe neza yuko udahavuza kuyora washeshe. Mu majambo make si jambo wavuze, ahubwo uza wamwishe, wamuragije. Ijambo ry'icumi ryica umugabo niri rivuga ngo ntuzokwigera uhinduka, uzopfuko. Ivyizigiro vyiwe uravyishe. Ego naho uno munsi yoba kenye, yariko yipfuza canke yizera yuko hirya y'ejo azototahara. Murazi yuko hari igihe umugabo aca mu gashomeri kakamukubita, none agaciyemwo, urumva uciye utangura kuzura mubwira nk'aya majambo, agashomeri biragacamwo hanyuma kagahera. Tanguye kumubwira aya majambo rero uba wahejeje kumwica. Ijambo rigira 11: hora, ntacu ufise uvuga ngaho, ugarakanwa,
funga kinywa. Mana yanje, iri jambo uribwiye umugabo wamurangije, wamwishe, wamuhejeje, wamwatse ijambo, ubu nta jambo agifise, ni ufise ijambo. Ijambo rigira 12 igica umugabo. Uri kijuju nka so, ntumututse gusa, ahubwo umutukanye n'umuvyeyi wiwe. Ntumwishe gusa, ahubwo na se uramurangije. Bantu b'Imana, naho twigisha ikigongwe, hariho amajambo wewe nyene iyo yakoresheje bikugora ingene ushobora kuyarotira. Ijambo rigira 13 ryica umugabo. Ntunkoreko. Iri jambo urarikoresheje, mwibajije yuko ari igihano umuhaye, ariko si igihano umuhaye gusa. Iri jambo rirakomerekeje umutima wiwe, ahubwo riramwishe. Ijambo rigira 14, genda uryama ahandi singukeneye. Iri jambo si iryo kumukosora, ahubwo ni iryo kumwonona, ni iryo kumusambura, wahejeje kumusambura. Ijambo rigira 15, nobaho neza ntagufise. Bibiliya iravuga ngo hako umugabo abana n'umugore nk'uyu, yofuma yibera mu gasongero k'inzu canke akibera mu bugaragwa. Kuko umugore akoresha amajambo nk'aya, Bibiliya ivuga ngo ni nk'ikimungu mu magufa. Nyandi majambo, umuntu nk'uyo ni nka kansere yo mu magufa. Umugabo abwirwa y'amajambo uzosanga asa nabi, uzosanga nyinyiriwe, uzosanga yaronze, uzosanga atagitwenga n'ugutwenga, eka ubugabo bwaramuvuyeko. Aya majambo umugore wese yoba yahora yakoresha, akaba ariko aranyumviriza uno munsi, yihane, ayahagarikire ngaho. Hanyuma mu cigwa gikurikira turaza kubabwira amajambo umugore ashobora gukoresha agatanga ubuzima mu mugabo wiwe, agatuma akora ibihambaye. Naho biruko, si abagore gusa bakoresha amajambo mabi, amajambo yica abagabo babo. Hariho n'abagabo usanga bakoresha amajambo yica abagore babo, ugasanga abagore babo barananutse, abagore babo barapfiriye ku nzira, barapfiriye mu kirere. Ayo niyo tugomba tuvuge mu gice gira 2.